baraje barabaha amahera bati mwebwe rero turangene muduha tuhe ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation du code minier rero nk'ubu no bahana muri ministère vous avez violé le code minier muzana ibitari bidahuye none uno bahana nabanda barenganije c'est tout et nous sommes condamnés au moins 16 ans ça au moins yanditse umvereza hari sakuja no koperative hose soma kuri partage no umvereza muri condition je nta hantu handitse se tikusa ndawo hariho participation ya leta bagatwara miliyoni magana nuko muri haru agavura tubona vinjiye soma jongire se tikusa yerekeza se tikusa uko ari ubwa mbere leta ko actionnaire andake propriétaire social kuri 7%. Oya ntacyo yinyereka yereka article ivuga 7%. Je nta kindi bijanye. Oya muri code minier. Muri code amategeko y'igihugu ko niyo bakorera 7%. Yereka 7 wo wavuza hiye. Uyisone. We musanze code biri mu mutwe wawe musaye ko nituteje. Vuga article nta kibazo rero. Reka natwe ndahiye mu mashini nanje ndahira ndahirabi barate. Article ivuga 7% de mungira yo. Ano. Yazi komti gusoma. Yazi komti gusoma nara aiza kamene. Gusoma no kwandika. Kode ni mwe bayizi nari ndimo. Kuko nawe n'igihugu kiriko kiribigwa. Ndavuga no no kumenya yuko iriyo ibigenza byo kumenya turimba tukaraba tugeze ku mucanga amacupa yungurura umucanga tukaraba yuko iriyo dusanze zitariyo tukadufura none ko mu itegeko nabo yuko mutuza forma Bwibwa narabikoze Bwibwa ntabyo twakoze kuko twarabiye twiyumviriye kuko twiyumvira ati ibyo ari byose ngaha ziriho turastarafatiye avuga yaba hafatiga twotegeza kuba tuzi mu mwaka azoro kugingana kaseteri itoni zibiri n'ibiro amajana 728 isoko tuntu batugurira bivanye n'uko twebwe tuba turi abantu dukora tutazi ico zipima bobo bamenye ngene baduhembera baduhembeye ku isoko $11 ku kilo il a été une petite mine. C'est tout ça. Et nous sommes condamnés au moins 16 ans. Ça, au moins. Umvereza hari sakuja no koperative hose soma kuri partage no umvereza muri condition je nta hantu handitse se tikusa ndawo hariho participation ya leta bagatwara miliyoni magana nuko muri haru agavura tubona vinjiye soma jongire 7%
byose byose uko ari ubwa mbere leta nk'umu actionnaire andake propriétaire du sous-sol kuri 7%. oya ntacyo nyereka article ivuga 7%, nta kindi nijaki oya muri code minier muri code amategeko y'igihugu ko niyo bakorera 7%. nyereka seti wowe wavuza hiri yego yisone none gwe musanze code biri mu mutwe wawe musanze ko nitujeje vuga article nta kibazo rega natwe gahe mu mashini naje ndakira ndayirabi barateye okay article ivuga 7% mwumvira hano urazi ko nzi gusoma narize kangane gusoma no kwandika kode ni muri bayizi nari ndimo kuko nawe nawe igihugu kiriko kiribirwa ndavuga no aba nibo kuko nibo basarukira leta basarukira leta igihugu bakora ko bagiye trazumva ya tikre ko taynyetse kugimba ordonnance ministerielle ikurikira code iyo ordonnance yaje rero ivyo yarahegwe ubunyene burari musambu ubunyene burari wishejeje kwisambu yaje telefona ministre iyi vyo yarahegwe za code mini ishobora kumvikana ordonnance igirandeho di code ni futi ndayifuse ubunyene ordonnance ministerielle ntikurikira nukuberekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaha mahera bati mwebwe rero turangene ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation de code minier rero nk'ubu no bahana muri ministère vous avez violé le code minier muzana ibitari bidahuye none uno bahana nabandi barenganije kandi mwaravyoye code kuko cyenda bakode minier hanyuma havuye code minier rero ibiza vyose bishobora gukurikira code ikintu cyose rero munsi kitari conforme code minier ubu nyene genda muco abashikiranganje mu rugo baza mu rugo cyo kwita ico tuzohera ko byose subiramwe ayo makontra yose ateza gukurikira code minier kandi muta kucyumva ngo ngono neje ngo nari kironke ngo ntibaserukira leta none bamenza baserukira leta tobemere tuca tubata mwirohero aba bari bo dushobora kwemera yuko igihugu cy'Rwanda rero cyo cyandiko ndazumbuka